AUDIZEMA ishirahamwe ryashinzwe na bamwe mu bakenyezi baba muri Amerika ririko rirafasha bimwe biboneka mu kuvura indwara yo mu kigo. Inyuma y'ibiyago bagiraniye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abasanze muri Amerika haheze imyaka 2, agasaba abo bakenyezi kumushigikira mu rugamba rwo gutuza iyo ndwara yo mu kigo. Abahinga barungitswe na AUDIZEMA bariko barafasha misekeza ryo kuva ku wa 10 gushika ku wa 21 ntwarante ryo kubaga abakenyezi bafise iyo ndwara. Dr Zena Ntiranyibagira aserukira AUDIZEMA aratubwira ihangiro muri AUDIZEMA bafise. Jewe nitwa Madame Zena Ntiranyibagira, nkaba imba Buffalo New York muri Etats-Unis, nkaba ndi ngaha mpagarariye umugwi AUDIZEMA. Ikaba ari entreprise iri muri Amerika igizwe n'abakenyezi bariko barafasha kugira ngo tugire iyi mission medicale mu Burundi. Twaje ngaha kugira ngo dukore mu isekeza ryo kurwanya ingwara zo mu kigo. Twaje ngaha ku butumwire bwa nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Kubera ko twagize ihuriro ry'abakenyezi imyaka 2 iheze, tubona yuko ari ngombwa yuko ivyo twiyemeje tubikora. Twiyemeje yuko dufasha abakenyezi mu Burundi kurwara ingwanya zo mu kigo, bakanaba bariko barafasha n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni ibintu bizobandanya, ibi ni ibintu by'intango bizobandanya cyane kuko twifuza yuko n'imiburiburi amezi 3 yose tuzoronka abaganga bava hanze baza mu Burundi kugira basangire ubumenyi kandi bavure ingwara zo mu kigo. Bikuru dufasha icambere, dufasha abo baganga ko bagira bakora abagwayi, nuko bagira ama operation surgicale. Hanyuma ica kabiri dushaka yuko abakenyezi bamaze gukira izo ngwara zo mu kigo kubafasha gusubira mu ngo zabo, mugabo bafise utuntu bokora two kubasahiriza kugira ngo nabo bafashe mu miryango yabo. Hanyuma kandi ica gatatu dushaka yuko abo baganga baza ngaha bagenda basangiye ubumenyi n'abanyeshure bo ku universite faculté ya médecine kugira ngo bashobore gusangira ubwo bumenyi. Twifuza yuko mu myaka itarenga 10 canke 15 atamukenyezi w'umurundi kazi yoba kifise ingwara yo mu kigo. Ivyo navyo bizoshoboka ari uko turonse ubwo bumenyi bw'abaganga bazivura, turonse abarundi kazi bakurikiza baze urabona abaganga imbere yo kuvyara bitararengerana. Kandi twifuza yuko ubwo bumenyi canke ivyo bavugwa basura mu ngo zabo bagafasha mu miryango, bagafasha mu gihugu bafise amagara meza, kuko umukenyezi agwaye ntashobora gukora ivyo yokoze. Akabono batera reka ahubwo mbanze ndabashimire kuko muri ino mission medicale abantu bo hanze abana bishwe nkuko umuprofeta yabivuze nibo batumye igikorwa kiba, ntitwari gikora twenyene. Hamica kabiri no bahamagarira yuko nabo abatarabi byumba cyangwa abataraza kudufasha nabo bashobora kuza mu Burundi, bashobora kubona yuko nabo ntibarisinda bibazwa, nabo bafite icyo bafasha muri no mugambi, muri no sekeza ryo kurwanya ingwara zo mu kigo. Ego no banza kubanza gushima kuko iyo batadutumira ntituba turi ngaha. Ica kabiri nashaka nkeze ibikorwa ariko barakora kuko intambwe bageze ko irashimishije, mugabo haca ibikorwa byinshi byo gukora. Hamica gatatu nuko bamenya ko tubashigikiye kandi turi kumwe twese tuzoshinga uvu hamwe kugira ngo dufashe umukenyezi kugira amagara meza, kugira ngo ashobore kuja mu iterambere ry'igihugu, mugabo cyane iterambere ry'umuryango. Kuko bihera mu muryango hamakaja mu kibano hamakaja mu gihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye arakenguruka ivyo abo barundi baba hanze bariko barafasha na cyane mu kwitaho amagara y'umukenyezi. Mu Kirundi baravuga bati uguriwe neza yongeza. Ari nayo mpamvu mpava mbura amajambo akwiye kugira ngo aragaze akamwemwe kari ku mutima. Uno munsi rero twaje kugendera kino kigo nkuko twama, na cyane tuje kubereka abashitsi hariho abatari bwababone, twongera tubashimira igikorwa ciza bariko baradukorera ngaha mu Burundi, tugashimira ishirahamwe ry'abakenyezi bane ryitwa AUDIZEMA. Ni ishirahamwe
ry'abakenyezi b'imboneza batahuye ubuzima bw'umukenyezi ico arico. Abakenyezi rero baragiye hamwe bati reka turabe ingene boshigikira ibikorwa urwego rw'umutambukanyi umukuru w'igihugu rujejwe iterambere ndetse n'ishirahamwe ndongoye umugiraneza rukora na cane cane mu gutuza izi ngwara zo mu kigo. Rero mu ntiza amashi tubanze dushimire abo bose n'abaganga baciye ngaha baje bava muri Amerika n'abo baguma baza ku mutima w'urukundo bariko baratwereka mu gihugu cacu, tubakomera amashi menshi cyane. Muhanga amaso imbere ngaha mukoresha amaso y'imitima yanyu murabe urukundo badufitiye, urukundo bariko baratwereka. Twamenye Imana, iki ni ikimenyetso cerekana yuko abantu bari ku isi atambibe zihari kiretse imbibe zoza mu mitima. Twese turi umwe, igihanze umukenyezi w'umurundikazi, igihanze umukenyezi wo muri Afurika, ico umukenyezi wo muri Amerika, twese turi bamwe. Hama tugahamagarira abaganga bo ngaha nabo kubavomamwo ubumenyi, kugurura amaso y'umubiri n'amaso y'umutima kugira ngo ibyo baje kubigisha ibizoce bijana nabo babasigire ubuhinga bugezweho. Abashima si umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gusa. Judith Bamporubusa yaramaranye imyaka 5 ingwara yo mu kigo, ati abo bantu bariko baritangira umukenyezi Imana nibahezagire, mudusubije mu bantu twari bicibwa. Jewe nitwa Bamporubusa Judith wo muri komine Bugenyuzi intara ya Karusi. Twebwe twari twaje kwivuza ingwara yo mu kigo by'ukuri, urabona ko twe twaramerewe nabi cyane tukononekara by'ukuri neza by'akarorero. Nari ndayimaranye imyaka ishika kuri 5, ariko Imana irihesha icubahiro twongera kumenya iki kigo. Hama rero ubu turiko tuvugwa, bamwe bariko bavugwa abandi barakize. Aha rero twe turashima Imana, turashima rero n'ukungene nyene batwitayeho. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aciye ngaha mu mwanya, ariko by'ukuri turashimirira tuzaniye n'akaganuke kagizwe n'utuntu twishi nyene twerekana yuko abakenyezi dukwiye kwicindagira nyene, dukwiye kwiyemera nyene, tukabona turabone ko turi kumwe na bene data nyene badufasha mu mugongo. Ibintu byo kwihebura nta bikirimwo, ubu nyene turatekaniwe gose. Umukenyezi agwaye ingwara yo mu kigo mu kibano by'ukuri bisobanuka neza yuko ibintu byo kugira uje habona by'ukuri ntibishoboka. Ariko twebwe nk'ubu twamaze kumenya aho kuri umaze kumva ati umukenyezi agwaye ingwara runaka, uramwerekeza ati genda ahantu Igitega ku Rumuri, by'ukuri barakuvura kandi uvuwe urakira. Twoshima dushimiriza turi kumwe n'abandi bakenyezi nkabagenjanje. Imana ibahezagire kandi ize yongera ibongerereza ubumenyi, n'abaganga bo ngaha kandi Imana ibahezagire. Mwese twese Imana iduhezagire by'ukuri, baragize neza baragira neza, baradusubije mu bantu twari inyuma y'abandi. Yamara imvukira z'intara ya Ruyigi muri komine ya Kinyinya ziba mu makunguzo ntizigarukira ku kuvugwa gusa, ahubwo biyumvira nuko abakize bazobaho. Esperance Ndayishimiye abo baba hanze bakunze kwikora ko mu bikorwa bitandukanye, aratubwira ivyabo barundi bariko bashigikira iterambere ry'igihugu. Izina ni Ndayishimiye Esperance, nkaba ndi ngaha nk'uwaserukiye aba diaspora na cane cane ababa muri province ya Ruyigi muri komine ya Kinyinya, aho ari bo banteye akamo ko nshobora kubafasha nko muri iyi mission medicale. Banjeje kugura amamashine yo gushona hamwe n'ibitambara bashobora kuzokoresha nk'amashuka. Bagomvye gufata igice c'uko uwakize ingwara yo mu kigo aca yongera bakamufasha mu kumushira mw'iterambere
muri uko kumushirayo muri iryo terambere bahisemwo kubagurira amamashini, bagaca bavuga ati iyi mashini bazoyikoresha, mbega n'igiki twobahereza naco coca kigaragara muri ivyo bitaro, iyo centre urumuri y'Igitega. Baca biyumvira kubagurira ibitambara bazoce batangura gushona amashuka basase ivyo bitanda basanzwe baryamako. Urumva ko nk'ivyo ari muri Amerika ntashobora kubikorera ngaha, nuko ni sheni idacika, kuko umwe wese ahari arashobora kuba afiseho uwumuserukira agakora ico atashoboye guhamvya. Hama no muri iyo ntumbero abo ba diaspora harimwo n'undi mugwi w'abavuka muri iyo ntara ya Ruyigi na cane cane muri Kinyinya, baramaze kuba baritunganije mu bitandukanye, barahejeje baravuga ati umukenyezi agwaye ingwara yo mu kigo natwe ntitwosigara inyuma. Kuri ako kamo twatewe na AUDIZEMA kugira ngo tugire ico dufashije.